Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakunze b'ibiganiro bica ku rubuga rwa SAVEUR divine, ndabaramukije. Uyu munsi ugira gatanu muri rino yinga, muri kumwe na mwene so Pasteur Nestor NSENGIYUMVA. Dusangira amajambo y'Imana dusanga mu ikete rigira kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 3 murongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo: ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cyose. Aha tubona ico ijambo ry'Imana rimara mu muntu, akamaro k'ijambo ry'Imana mu muntu. Tubanze twibuke kandi tumenye ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Hariya muri Zaburi y'119 ku murongo w'160 hatubarira ngo ijambo ry'Imana ryose ripoperanirijwe mu kuri, ryegeranirijwe mu kuri. Umusavyi w'Imana Dawidi yari yaramenye neza ijambo ry'Imana riranamuryohera. Mu Zaburi y'119 uriya murongo w'10 avuga ngo nibyo kwifuzwa kuruta inzahabu, naho zoba inzahabu nyinshi ziramuye, bisosa kurusha ubuki, ubuki bw'umutsama bukiva mu kimamara. Nibyo kwipfuzwa ibiki. Umurongo w'8 yariko yerekana ko ibyagezwe by'Uhoraho, ibyagezwe Uhoraho yigisha bigororotse binezereza umutima. Ibyo rero byagezwe Uhoraho yigisha ni iryo jambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya yera. Paulo rero abwira Timoteyo ati ibyo byanditswe vyera birafise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya, kumutoza indero nziza mu kugororoka, ngo bitume uwo muntu yigishijwe, yahanuwe, yahanywe n'ijambo ry'Imana, yatunganijwe n'ijambo ry'Imana, abe umuntu ashitse mu buryo bw'impwemu. Kristo Yesu igihe yariko arasenga mu isengesho ryiwe ry'ubuherezi, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 17 ku murongo wa 17, yavuze ngo, yabwiye Data Imana ngo ubeze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Bikeya ngiye kuvuga muri byinshi ijambo ry'Imana rigirira ikimazi canke akamaro k'ijambo ry'Imana mu muntu, bikeya ngiye kuvuga, ica mbere nuko ryeza umutima w'umuntu. Kristo Yesu
asenga ati ubeze mu kuri. Ni ukuvuga rero ngo iyo tumaze kuba abantu baryoherwa n'ijambo ry'Imana tukagipfuza tukatahura kandi ko ari ukuri, uko kuri kuratujana kukadushikana ku kwezwa mu mitima yacu. Reka twishimikize, tuvuge ibyo twishimikije amajambo dusanga mu ikete rya mbere ryanditswe na Petero muri kiriya gice cya mbere umurongo wa 22 yavuze ngo nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mukunde bene data ataburyarya, mukovye mu gukundana bivuye mu mitima. Narondera ijambo rivuga ngo ko mwejesheje imitima kumvira ukuri, kumvira ijambo ry'Imana. Iki jambo ry'Imana ritubariye gukora tukagikora, iki jambo ry'Imana ritubujije gukora tukakireka, tuba twumviye ukuri. Uko kumvira ukuri ko mu ijambo ry'Imana kutuzanira kwezwa, kuko uko nambi Imana yatubujije kubesha, nambi Imana yatubujije kuboregwa, nambi Imana yatubujije gusamba, nambi yatubujije kwiba, kwica n'ibindi byose tukabireka. Kandi nambi Imana yaratubariye gukora ibyiza, kutihora, kutagera ingire ikibi mu kindi, ibyo tukavyumvira twejesheje imitima yacu kumvira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Akamaro ka mbere muri bikeya ngiye kuvuga, ijambo ry'Imana ryeza umutima. Kwezwa rero mu mutima bizanira umuntu kwemegwa n'Imana, kandi kuko Imana ikwemeye ikiza mukabana, ikiza mukagendana, ikiza mugakorana. Kuko twasomye hariya muri Timoteyo ngo kugira ngo umuntu w'Imana amaze kuba uwushitse afise ibimukwiye byose akora igikorwa ciza cyose. Twemegwa n'Imana tukabana nayo, kubana nayo bica bituzanira no gukorana nayo. Icya kabiri, ijambo ry'Imana akamaro karyo mu mutima w'umuntu rizana ukwizera. Dusomye hariya mu ijambo ry'Imana mu cete Paulo yandikiye Abaroma mu gice c'icumi ku murongo wa 17 havuga ngo nuko ukwizera kuva kukumva, n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Tumaze kutahura ko ijambo ry'Imana ari ukuri, tukumva tugipfuje, rikaturutira ubutunzi bwose bwo mu isi, ubwo Dawidi agereranya n'amazahabu meza menshi, rikaturyohera gusumba ibiryoha byose byo mu isi, ibyo Dawidi agereranya n'ubuki bw'umutsama bukiva mu kimamara. Turaryumva, turarisoma, tukanarondera ingene turyumva, ari mu nsengero kanaka, ari mu bikorana aho ririko ririgishwa, ari aha ku mbuga ngurukana bumenyi, nuko tukarirondera n'umwete kuko tuzi ko ari ukuri. Iryo jambo ry'Imana rituzanira ukundi kwizera iyo Mana muri twebwe, kandi kwizera Imana kurema ibitangaza muri twebwe nyene, kurema ibitangaza mu kubaho kwacu kwa misi yose. Ijambo ry'Imana ryongerereza, rikarema, rigakomeza ukwizera mu mutima w'umuntu. Icya gatatu tugisanga hariya mu kete rigira kabiri ryanditswe na Petero mu gice ca kane, mu gice ca mbere mu ntunge ku murongo wa 4. Amajambo y'Imana tumaze kuyakira ko ari ukuri, tukayizera, mu byo twizeye dusangamwo amasezerano y'Imana, mu byo twizeye dusangamo kubana n'Imana, dusangamo kugendana n'Imana,
dusangamo gukorana n'Imana. Kandi uko turushiriza kwizera, uko turushiriza kuryoherwa naryo, uko turushiriza kurigira iry'agaciro gusumba ibindi byose, niko rero niyo Mana tubana, niko rero niyo Mana tugendana, niko niyo Mana tuyisenga ikatwumva. Uko gusenga kwacu, uko kubana nayo, uko kugendana nayo, uko gukorana nayo, Petero aha muri iki cete ca kabiri yanditse mu gice ca mbere ku murongo wa 4 ngo ivyo biratujana bikadushitsa ahantu ho gusangira kameremere nayo, tukisanga twarabaye abantu b'urukundo nk'uko nayo ari urukundo, tukisanga twarayabaye abantu bo kugira neza kera twagira nabi nk'uko nayo ari umugira neza, n'ibindi byinshi bigize akamere k'Imana. Ndabifurije rero mwese abanyumva gukunda ijambo ry'Imana, kwizera ijambo ry'Imana, kuba mu ijambo ry'Imana, gufata imyanya yo kumva ijambo ry'Imana kugira ngo iryo jambo ry'Imana ribone kubagirira akamaro mu mitima yanyu, mu bugingo bwanyu, bibashikane kuba abantu bashitse imbere y'Imana bafise ibibakwiye byose, ngo muheze nanje wenyene ndimo, duheze tukiriho tubone gukora igikorwa ciza cyose. Ivyo ndabisabye Imana, ndabigusengera, nanje ndavyisengera mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen.